Ndongeye ndabahaye mwiriwe mwese canke mwaramutse bivanye naho mugenda mudukurikirana muherereye. Mwese mudukurikirana muherereye mu bihugu vy'amakungu ya kure cane cane mwe mudukurikira muherereye ku mugabane w'abanyamerika, abari hirya no ku mugabane w'abanyaburaya, mwese mudukurikira muherereye ngaho mu gihugu kibanyi ca Kongo, abari ngaha mu bihugu bibanyi u Rwanda, Tanzania ndetse no mu bumanuko, mwese muri ngaha mu gihugu cacu Burundi, intara, amakomine, imitumba, ubucimbiri, imisozi bigiye bitandukanye bivanye naho buri umwe wese adukurikirana aherereye. Mwese ndabahaye kaze. Fyonda subscribe niba ukoresha ururimi rw'icongereza canke ukoresha ururimi rw'igifaransa, ufyonde sabone, hama uca uja ngaha iburyo ufyonda kwa kantu kameze nk'agakengeri, amakuru n'ibiganiro dutohoza bize biragushikira umwanya ku mwanya. Amakuru rero agezwe kari karavugwa ngaha mu gihugu cacu Burundi, ibintu bibandanya kuba bibi cane, inkuru zakwiragiye ku mbuga hwaniro, ku mbuga zitandukanye, kuri Facebook, kuri WhatsApp n'izindi nka Twitter. Izo mbuga ziriko ziravugwa ko cateye urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza yahora ari umukuru w'igihugu, urupfu rwashenguye benshi, urupfu rwababaje benshi ubwo yashengera agashingurwa ngaho imusinzira ku ntatemwa yiwe, niho baciye bayubaka ngaho. Rero muri ico kibanza byaraciye bishavuza benshi kuko Nkurunziza yaragize vyinshi vyiza, naho bamwe bavuga ko hari amabi yakoze ku butegetsi bwiwe, ariko biravugwa ko urupfu rwa Petero Nkurunziza rwari rwateguwe n'abategetsi bakomakomeye cane mu buri CNDD FDD, kuri ubu ngubu bari mu mugambwe bari hejuru cane, nk'uko uyu Bob Rugurika yaciye abishikiriza mu ntahe yatanze ko yahejeje gutahura ivyabona vyose. Abategetsi bakomakomeye cane ngaha mu gihugu cacu Burundi, icoba kikaba cabatashe, aho bamwe batanguye kugira ubwoba, ndetse bamwe bakaba baraciye bajanwa mw'ibohero kugira batazagira ico batangaza. Amakuru aravuga ko rero hari bamwe bagomba kwicwa, mu bazi ukuri, mu bazi ibinyegezwa ku rupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza, abo bakaba bashobora kugandagurwa umwanya n'umwanya. Kurikira wumvirize ukungene uyu Bob Rugurika yaciye abishikiriza. Jewe nk'umumenyesha amakuru, je ndavugana n'abantu benshi cyane, haba mu butegetsi, haba mu batavuga rumwe n'ubutegetsi, haba mu za societe civile no mu banyagihugu basanzwe, sivyo? Hanyuma no mu bategetsi buno munsi turavugana benshi, n'abategetsi bamwe na Ndayishimiye arabizi, hariho nabo rimwe bantumako. Nagomba kubabwira yuko nk'ivyo bavuze mu rubanza vyuko yandondeye mu 2017 ngo nibarutse umwana, ngo ashaka kunkeza, ngo ashaka no gucambaza ngo ko nomufasha kumenya abategetsi baronderwa na CPI. Ubwa mbere na mbere mu 2017 je nta mwana nibarutse, sivyo? Umwana nibarutse nibaza avuga hari mu 2013 twari tukiri Burundi, kandi nkuko navyeretse bamwe mu dukorana nkabereka ivyemezo haba kuri ubwo butumwa, nivyo narigeze kuronka ubutumwa bwiwe mu 2013. Murumva haraheze imyaka 10. Muri Facebook narigeze kuronka ubutumwa anyandikiye ankeza felicitation ku kibondo mwaye Imana yabahaye. Ico gihe namubaje nti bega yoba ari Bunyoninzi canke yoba ari uyitirira amazina yiwe. Ico gihe yaciye ambwira atoya ni jewe nyene chef de cabinet civile muri presidence. Aho rero nshaka kugezaho bisigura ko harimo ibihushane vyinshi. Hanyuma mu 2017 CPI niho yari icogura nyimba ari iyo dossier, sinibaza ko yari bwagere kugira urutonde rw'abikurikirana. Bon, aho onye nibaza ko ariho nogeza nk'umumenyesha makuru, kuko mu bisanzwe hajya ivyo bavuze ni ibintu bikomeye vyategerezwa gutuma bangira au moins en prévenu rechercher, au moins bari kuvuga bati uwundi yakurikiranwa muri iyi dossier mbwa ataraboneka n'uyu. Mwumvise bijyanye yagiriza abantu ngo wanyibiye akabanga yuko ntoroka, ngo bariko arandondera ngo ni General Ndayiziga Emmanuel, ni chef de cabinet wa documentation. L'homme c'est un proche de Ndayishimiye. L'homme il est toujours dans ses fonctions. C'est là où réside ibintu vyabo vy'ibinyege.
Murahejeje kumviriza rero ukungeni Bob Rugurika amakuru yose yaciye aja gukora itohoza akamenya ukungeni urupfu rw'umuhisi Petero Nkurunziza rwari rwateguwe n'abategetsi bakomakomeye cyane kuri ubu ngubu mu ntwaro ya CNDD-FDD, abategetsi bakorana na Varisito Ndayishimiye, ndetse bamwe baragiye bahabwa ibibanza bikomakomeye cyane mu butegetsi, haba mu gisirikari, muri politike ndetse no mu nama nshingamateka na nkenguzamateka barahawe ibibanza bitandukanye, kandi byose byaragiye bigirwa n'abategetsi akagwi kari muri uwo mugambi wo kugandagura umuhisi Petero Nkurunziza yarashavuje benshi. Ubutegetsi ntibwagize ico butangaza ngo hamenyekane niba autopsy yarabaye koko, ngo hamenyekane icamuhitanye canke icamwishe. Baraciye batangaza ko umutima wiwe wahagaze. Niba umutima warahagaze, yari afise ubuhe bugwayi bwari gutuma umutima uhagarara? Bagomba kutangaza icatumye umutima uhagarara, ariko ntavyo baciye batangaza. Mu itangazo baciye bashira ahabona ko umuhisi Petero Nkurunziza yahejeje gushengera. Umutambukanyi wiwe Deniza Bucumi Nkurunziza yaragwaye umugera wa COVID, ari mu bitaro vya Agakani ngaho muri Nairobi mu gihugu ca Kenya. Nawe yari yaciye atogwa umugera wa COVID, mu gihe haraciye hatangazwa amakuru ko umuhisi Petero Nkurunziza yoba yaciye ahitanwa canke yicwa n'umugera wa COVID, ariko abategetsi ntago bashimye kuvyemeza, kuko uyu mugera wa COVID bavuga ko niba umutambukanyi wiwe Deniza Bucumi Nkurunziza yaratowe uwo mugera, ko vyoshoboka ko nawe yagomba kuba yari yarahejeje kwandura uwo mugera wa COVID-19, ariko abategetsi bavuze ko atari COVID-19 ahubwo ari umutima wahagaze. Ntibatangaje ubugwayi yari asanzwe agendana bwori gutuma umutima wiwe uhagarara. Amakuru aragenda avuga ko rero Nkurunziza yarahawe ishano, yarahawe isumu na bamwe mu bategetsi b'u Burundi, muri bamwe mu bagenzi be bagendanye cane, bafatanyije mu gutwara igihugu, mbere bamwe yizigiraga cane gusumvya abandi, nibo baciye bamuha iyo sumu aca arashengera. Amakuru rero abategetsi batashize ahabona, vyariku bagomba kuraba umuntu babishirako, hama uwo babishize ko bakamwitirira ko ari we yabikoze, ko ari we yaroze umukuru w'igihugu, hama abo bantu ako kagwi bavuga ko karoze umukuru w'igihugu bagaca bafata bagapfunga, abandi bakicwa, nk'uko vyaciye bigenda kuri bababikira batatu b'abataliyani baciye bagandagurwa n'ubutegetsi, hama uko dosiye yari yateguwe baca babigereka ku mugwayi wo mu mutwe, umuntu adakomeye mu mutwe, abari we baca barementaniriza ko ari we yagandaguye baja babikira b'abataliyano. Hanyuma mu nyuma uyo baciye babishira ko kugeza mangaya aracapfunze, ari mwibohero mu mpimba, kandi n'umugwayi wo mu mutwe baciye babishira ko kuri ubu ngubu bibonekeza ko ubutegetsi bwa CNDD-FDD buhora butegura amabi atandukanye, bugaca burementanyiriza abenegihugu ko aribo baciye bakora ayo mabi, bagaca banatabwa mu mvuto, bagacibwa n'imanza, n'ivyabona bakabihimbahimba bakabishakisha mpaka uwo babishize ko canke babigeretse ko apfunzwe canke akicwa. No mu rupfu rwa Petero Nkurunziza hari abari bateguwe ko aribo bagomba kugerekwa ko urwo rupfu mu gisagara ca Bujumbura, bagaca bafatwa bakicwa, abandi bagapfungwa, bagaca bagaragaza ko aribo bagize uruhara muri cane abataravuga kumwe n'ubutegetsi bwa CNDD-FDD, abatariyumviramwo Nkurunziza cane aho yakoreye
mabi yagiye arahemukira nibo bagomba kugerekwa ko urwo rupfu rw'uwo muhisi Petero Nkurunziza yatwara igihugu haheze imyaka irenga 3 yose ukuri kutari kwaja ahabona ariko Bob Rugurika akaba avuga ko umuco yawuzanye akaba abwira leta ko niba abesha bamunyomoze abahe ivyabona byose kugira ngo amakuru mwene nkaya aze aragushikira amakuru tugenda dutohoza niba utari wafyonda subscribe ni gukoresha ururimi rw'icongereza canke wowe ukoresha ururimi rw'igifaransa ufyonde sabone hama amakuru aze aragushikako aho wibereye mwe mwese mwahejeje gufyonda subscribe kandi tukaba tubakengurukira cane muri abo